ugasanga n'ahantu haryoshe, ahantu hapfutse, nuko Yezu ashaka kubigereranya. Yezu yarakunda mbere no kwitaba inzimano bamutumiyemwo n'ubundi kugira ngo yumvishe abantu yuko Imana yacu ni Imana inezerwa no kuba mu bayo, isangira n'abayo, igasangira n'abayo ivy'ubuzima bwabo, ibihimbaye, ibinezereye, n'ibibabaza, n'ibiremereye, igasangira nabo agatetse nakokeje canke akabisi n'agahiye. Sinzohora yidoga ati mwe mwamushaka yuko dusangira agatetse nakokeje ariko ngo akabisi n'akarura ntimushake yuko tugasangira. Yaraje ugira ngo asangire n'abantu ibintu vy'ubuzima bwabo vyose. Ako kanyamuneza kubwo bucuti n'Imana niko Yezu agomba kutwumvisha ubwa mbere yuko n'ivy'Imana itugenera niho tuzosozerera akanyamuneza k'ibihe bidahera. Nubwo kumbura ushobora gusanga ikindi kiringo gutwara ubwo bucuti n'Imana haraho bidusaba intambara zimwe zimwe, bidusaba kwitsinda, bidusaba ukutaguma tugenda twiyumviriza mu runtu ahubwo twumviriza ico Mukama ashaka kutwubakamwo gishasha.